Bishop, ibi bintu cankwe iyi voyage yawe yo muri izi nka harahihuriye n'ivy'ijambo ry'Imana ko nzirikana mwebwe abapasiteri mwamufise vyinshi muvuga ko ahantu hose mugiye mugomba gushiramwo ijambo ry'Imana. Hari ico ufise ubona ubikire? Ntibisaba yuko ariko niko biri. Urumva biratugira ko turabungere. Urumva nanje uyu munsi ndumwungere umwungere w'ubwoko bw'Imana, uyu munsi ndumwungere w'inka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero urumva biba biryoshe kubera ko mu yandi majambo uca wibuka ba Dawudi, Dawudi agwana n'amadubu, agwana n'ibikoko bitandukanye kugira kingire ubusho bwa se. Yesu ashimwe cyane. Amina. So rero urumva jewe ubusho bwari bwa sogokuru, sogokuru nawe yaratashe kandi yarafise inka nyinshi, arizo nibuka zitwa za Yamugamba, Yamutsama, atuka primaire yose n'igice petete ca secondaire, vacances zose z'amezi abiri nazimara ruguru kwa sogokuru. Kandi nkajana n'abungere bakaragira, harimo abavyara banje, abishwa banje. So byari biryoshe cyane. Byari biryoshe. Tugaca twoga hari n'uruzi. Tugaca twoga hanyuma twarotsa n'ibirayi, hari ibintu bita ngo n'amabundi. Sindavyibagira. Urumva, so hanyuma actually sogokuru ntuzeya inka yaramusetse. Yarafise inka yaseka yitwa Yamugamba, niba nihenze. Iramuseka aravunika, hanyuma yaciye amanuka, yamaze ngira ngo hafi umwaka ari mu bitaro abimuhira. Hanyuma mugabo Imana yamugirira ubuntu arakira, yongerera abahindi imyaka myinshi. So rero urumva nk'umwungere muri mwemu, uyu munsi handi umwungere mu mubiri, yaryoshe kuba ndi mu nka. Yego, kandi nibaza yuko zogira nyinshi. Amen. Yego, byo biri mu masezerano kandi biri mu bintu Yesu ariko arankorera kandi azokora. Natwe reka tugufashe gusenga. No gusenga. Kandi mu by'ukuri kuri kuravuga ngo uzogira inka nyinshi kandi ukaba utaba hano, ni kihe kintu? Reka ibyo ni ibintu bisanzwe. Naho ntabano mbano kubera ko ubunye isi isigaye niho ndi kandi isi mu kiyagano bavuga ngo isi sigara umudugudu. Hanyuma ubunye umuntu ashobora kuba ahantu henshi mu mwanya umwe ngaha kwisi cyane gose. So rero ivyo ntugira ikibazo, Yesu yarabikoze kandi no ariko arabikora. Amen. Turashobora kubandanya ndiko ndaragira. Yego. Ziriko zisa n'iziriko ziregera imbere, hanyuma kugira ngo ntizone imirima. Murabona hari ibigori, hari ya ruguru mu bibazo. Yes. Ariko atari uko naho ibindi byose ni impore. Kandi urabona ingene ari heza, yaba imisozi, ibigori, ibiharage, inka. So urumva byose biraryoshe. Hariho n'intama nkuko rivuga yuko turi intama ubwoko bw'Imana cyane gose. Yego, kandi ingene biryoshe, urabona ingene nazo ziryohewe, ziguwe neza. Nibyo gushima tuka urabizi igihe cyose ndazibonye yuko ngubwa neza. Ngubwa neza cyane ndabibona. Ahubwo ndashaka kumenya ikiri muri wewe gishobora gutuma ugira inka nyinshi, mbega zizogirira akamaro abandi bantu cyane. Na cyane mu migambi ufise. Biravuga ngo Imana yabwiye Aburahamu ko izomuhezagira ngo kugira ngo nawe azobe isoko y'umugisha ku bandi. So rero nk'abana b'Imana kubwoko bw'Imana, igihe cyose Imana itugiriye neza, natwe tugomba kuba isoko y'umugisha ku bandi. Amen. Ico ni cyambere. Ikindi kigira kabiri, turi umuco, turi n'umunyu w'isi. Umunyu ni ikintu umuntu ashira mu byo kurya agafungura bikaryoha cyane. So rero urumva nimba tushobora kuryosha isi, nubwo Imana yaduhezagiye kaduhezagiza ibintu, natwe ni ngombwa tugira abantu dushigikirane, dufashanye, kuko mu buzima twese mu nzira imwe cyangwa iyindi hari abagira dufasha, hari abagira dushigikira. Rero urumva Imana yaguhaye inka, ntacyo buze yuko nawe ugira iki ugabira abandi. Imana igumugisha cyane bijo. Turagushimiye cyane ku bitekerezo byiza. Urakoze cyane. Kandi twizeye yuko isengesho ryawe Imana yaryumvise. Yararyumvise. Amen. Asante sana. Amina.